Max ya Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Ni mama Nyishu, ndabaramukije. Nizere ko muri mpore umwe wese ahari, kandi uko biri kose turashima Imana ko tugihumeka umwuka w'abazima. Ndagarutse rero kugira ngo tuganire rya jambo ry'Imana, twumve ico Mpwemu Yera agomba kutuganiriza. Uno munsi dusoma muri Yohana igice ca mbere, nsoma kuva kuri 43 kugeza kuri 50. Bukeye bwaho Yesu agomba kuvayo ngo aje i Galilaya. Abona Filipo aramubarira ati nkurikira. Kandi Filipo yo iwabo ni Betsaida, igisagara c'iwabo wa Andrea na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo munsi yanditse mu vyagezwe n'abavugishwa n'Imana bakamwandika, twamubonye, ni Yesu w'i Nazareti mwene Yosefu. Natanayeli aramubaza ati mbega i Nazareti hova iciza? Filipo aramubwira ati nuze urabe. Yesu abona Natanayeli aza kuri we, amuvugako atehe umwisirayeli vy'ukuri atarimwo ubugunge. Natanayeli aramubaza ati wamenyeye hehe? Yesu aramwishura ati Filipo ataraguhamagara aho wari munsi y'umusukoni nakubonye. Natanayeli nawe aramwishura ati mwigisha, uri umwana w'Imana, ni wewe mwami w'Abisirayeli. Yesu aramwishura ati wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umusukoni, uzobona ibiruta ivyo. Mana nishimwe. Ngo i Nazareti hova iciza. Ariko ndakunda Imana ko itaraba nk'uko abantu baraba. Kubera yuko iyo iba Imana yaraba nk'uko abantu baraba, jewe uyu munsi simba ndiko ndakubwira ijambo ry'Imana. Kubera ko jewe sinari nkwiriye kwitwa umwana mu rugo kwa data. Nisunze aho Yesu yasanze, nisunze ahantu kure cane nari naradwebereye. Nari uwo gupfa, ntabwo nari kwitwa umwana, ntabwo nari uwo kuza ngo nkuzanire amajambo y'ubuzima, ntabwo nari uwo kuza ngo nkubwire ibihumekwa n'umutima w'Imana oya. Nari muri ba bandi bazoba inyuma, nari muri ba bandi ruhebwa batawe. Ariko kubera ko Imana itaraba nk'uko abantu baraba, kubera ko Imana yabona igasanga muri jewe nyene irakwiye gukuramwo vyiza kandi bizima, irabishima. Rero ngo Natanayeli ngo aravuga ngo mbega ngo i Nazareti ngo hari iciza co hava. Ni ukuvuga mu yandi majambo yabona yuko vyaheze, vyarangiye, atakamaro. Sinzi, hari igihe babona umengo ibintu bimwe bimwe hariya hantu nta kintu co hava, uriya muntu ntiyo kwiga amashuri ngo ayaheze, uriya muntu ntiyoronka akazi, uriya muntu ntiyo kubaka, uriya muntu ntiyoronka uruvyaro, uriya muntu, kubera yuko babona nyene bariko bararaba uko babiraba. Hari igihe baturabira mu mubiri bakabona nyene cambo ca wundi akaheze. Urumva? Rero ngo Natanayeli ngo arabaza ngo i Nazareti. Aho rero ngo Filipo ngo yareje kumubwira ngo wa wundi babura ngo twamubonye, ngo ni Yesu w'i Nazareti. None Natanayeli aramubaza ati i Nazareti kweli? I Nazareti hari iciza co hava? Ndakunda Yesu ko yashimye kuvukira mu bwato bw'intama, yashimye kuvukira aho abantu bato bato, ahantu atari muri ba bandi, atari muri ba batunzi. Ndamukunda cane kuko Yesu yaza kuvukira hahandi hamwe muri donc hariho ngira ngo dufatire nkani wacu. Ibyo byose kugira ngo Natanayeli arinda avuga ngo i Nazareti hari iciza co hava, no kuvuga ngo hari ikintu mu buryo bugaragara kigayitse. Tubivuge gutyo, hari ikintu mu buryo kigaragara kigayitse. Peut-être yari quartier iciriritse canke hari ahantu nyene sinzi. Urumva rero ndakunda Yesu kubera ko
aho niho yatoye kuvukira kugira ngo jewe nawe tugire ijambo, niho yatoye kuvukira kugira ngo jewe nawe dushikirwe mu bwami, mu bibukwa mu bwami, mu bavugwa mu bwami, jewe nawe dushikirwe. Iyo aza gutora ahandi hantu ngira ngo vyari kugorana, ariko atora aho nyene. Rero nariko ndavuga ngo ndashima Imana ko itaraba nk'uko abantu baraba, ndashima ko Imana nyene hariho ukundi kuntu imeze, hariho ukundi kuntu ibigenza. Ndagomba kuvugana n'umuntu yihebuye canke n'umuntu ari kumva amajwi menshi. Hari igihe tugenda amajwi adusakuriza, hari igihe ugenda wumva hari ibintu bikubwira biti harya ntuzoshikayo, iki kintu ntuzokironka, iki kintu ntuzokigerako, naho woteka ibuye rigasha aha naho ntuzohashika. Nagira ndakubwire ngo uko Yesu yishuye Natanayeli, yaramubwiye ngo umva, wemejwe nuko nakubwiye yuko wicaye munsi y'igiti cy'umusukoni nakubona, ati uzobona n'ibiruta ivyo. Nagira ndakubwire ngo no sois pas limité, ntushireho akarimbi, oya, ntushireho akarimbi. Azogukorera ibirenze ibyo wibaza, azogukorera ibirenze ibyo uri kuribwira, kubera ko niko ameze uwo mwami, niko ameze. Atuve wa wundi babura, wa wundi bandika twamubonye, ati reka mwamubonye he i Nazareti. Ndakwifuriza ko nawe Imana izo zigakora ikintu mu buzima bwawe, hamwe badusigara bavuga ati ni wa wundi, wa wundi vyogenda gute, wa mwana wo kwa naka, babandi wabo bajya rimwe ku munsi, babandi bajya kabiri mu ndwi, vyogenda gute. Ariko ndagomba ngo nawe Imana izo gukorera ikintu, nukuri. Urumva ngo aramubwira ngo ingo tugende, ngo wa wundi ngo twamubonye, ngo uwo munsi yanditse mu vyagezwe n'abavugishwa n'Imana ngo bakamwandika ngo twamubonye. Aramubwira ati ni Yesu w'i Nazareti. Arasubira aramubwira ngo Natanayeli, ngo aramubaza ngo mbega i Nazareti hova iciza. Tuti mukundwa, ako konyene jewe niko naje guhagarara ku uyu munsi. Mbega iwanyu hova iciza, mbega iwawe hova iciza, mbega mu buzima bwawe hari ikintu ciza cohava, hari ikintu kizima cohava, hari ikintu kiri palpable, kigaragara, gifadika cohava. Mbega uravye iyo situation urimo, uravye ivyo bintu uri kuracamo, uravye ingene vyakuzengereje, uravye ingene bikuremereye, ubona hari ikintu ciza covamo. Cuti mukundwa, naje kukuremesha, naje kubwira ngo humura. Uko Yesu yabwiye Natanayeli, atumva, yaravuze ati ndabonye rero nguwo, aravuga ati muze murabe, ndabonye umwisirayeli vy'ukuri atarimwo uburyarya, ko yabivugishije ukuri. Yaravuze ati i Nazareti ntaco hava. Yesu aravuga ati ndabonye umwisirayeli vy'ukuri atagira uburyarya. Natanayeli arakanguka, aramubaza ngo wamenyeshejwe n'iki. Nagira nkubwire ngo Yesu arakuzi neza, arakuzi aho utaha, arakuzi aho uba. Umva ngo n'imishatsi iri ku mutwe wawe arayizi igitigiri cayo. Uhumure rero, ivyo biguteye ubwoba, ivyo biriko biraguca intege, ntaco bitwaye. Imigambi Yesu agufiseho kuko nzi imigambi afiseho ngo ari ineza, niy'amahoro. Utekane cane, arakuzi, arazi uko wicara, arazi uko ugenda, arazi ivyo ushaka, arazi ivyo unyotewe, arazi ivyo ubuze, arazi hari ivyo yibwira kukugirira kugira ngo nawe uze utangare, uze umere nka Natanayeli. Hari igihe tuba mu bintu ugasigara wibaza mbega Mana, uranzi, mu buzi ndacarimo, mu bana bawe ndacarimo. Nagira ndakubwire ngo wihebura, reka Satani ntaguca intege. Urimwo cane, urimwo kandi yiteguye kugirira neza, urimwo kandi yiteguye kugutwenza. Rero Satani ntakubeshe, ntaguca intege, ntakongorere. Mubwire ngo Yesu aranzi, kandi mu bamuzanye nanje ndimo, mu vyatubyaza n'ivyanje navyo birimo. Natanayeli ngo aratangara, amubaza ngo wamenyeshejwe n'iki. Nawe ngo aramubaza ngo utangajwe nuko nakubwiye ko hamwe wari munsi y'igiti cy'umusukoni nakubonye. Nagira ndakubwire ngo arakubona, arakuzi, azi intambuko zawe. Natanayeli ngo aramwishura ngo uri mwigisha, ngo uri umwana w'Imana, ngo niwe mwami w'Abisirayeli. Icatumye Natanayeli yemera ko ari Yesu, ko ari umwami, ko ari umwana w'Imana, ko ari kubera ko Yesu amubwiye aho yarari, amubwiye n'umutima w'ukomeze. Nanje ubu ndiko ndavugana nawe, ndagomba ngo agukorere ikintu mu buzima ku buryo bazovuga bati bwa bundi wa muntu akorana n'Imana, agendana n'Imana, ni umwana w'Imana. Ndagomba ngo bamenye ko uri umwana w'Imana nzima biciye mu bintu Yesu agiye gukora mu buzima bwawe. Ndagomba ngo bamenye ko uri umwana w'Imana, ndagomba ngo bamenye ko uri umusenzi, ntibongere kukubaza biciye mu bintu agiye gukora, biciye mu byo nawe agiye gukora bigaragara biboneka. Ngo aramubwira ngo utangajwe nuko nakubonye, amubwira ngo uzobona n'ibisumba ivyo.
nshuti mukundwa, si bya bindi byonyine wasengera, si bya bindi byonyine wasaba, ariko ndagomba ngo gukorere ibirushirije akube ngo mbega i Nazareti hari icyiza cyo haba, mbega iwawe nshuti mukundwa hari icyiza cyo haba, mbega mu buzima bwawe hari icyiza cyo haba, mbega mu bitekerezo byawe, mbega mu mibereho yawe, mbega muri ka kazi kawe urabye neza hari icyo hava. Ariko ndakubwiye ngo araje gukora ibintu bikwemeza nawe ubwawe, arajya gukorera ibintu bikwemeza ko ari Yesu Kristo muri kumwe, ko ari Yesu Kristo wahamagaye, ko ari Yesu Kristo umwami wawe, ko ari Yesu Kristo mugendana. Araje kugira ngo akwemeze ku buryo utazosubira gukekerana. Shalom, shalom.